amashimwe cyane twakira Valente. Valente yaje ngaha yarabuze amahoro. Yama agira indoto akabona inzoka iri mu vyamwa canke akabona bariko bamukwegera muri toilette canke naho akabona ariko ahamburura ibiziga. Nukuvuga igihe cyose agize indoto mu kwezi kwa gatandatu yacagira ibibazo, afise akazi kacahagahagarara, ikintu cyose yaba ariko arakora ari ukudandaza ari ukugira iki byose vyaca bipararangana. Acaraza ngaha yararushe ageze no kuri stade yukumva yo kwiyahura. Amaze kuza ngaha uramusengera, indoto ya mbere aravuga ko yagiye atayakibona, arasubira aragaruka ijya kabiri naho nyene uramusengera ya ndoto iragenda. Yavuze ati gushika ubu sindigera nsubira kurota za ndoto mbi, bya bintu vyo kwiyahura vyaraheze, bya vyago yamagira mu kwezi kwa gatandatu vyaraheze. Yaje gushima Imana rero ko ubu bimeze neza cyane. Ngira gutaka jambo wobwira Yesu. Shimira Imana ko yankijije, kuko cyari kibazo cyamaranye imyaka irenga 5. 5 years ago the same issue. Ni navutse mu kwezi kwa gatandatu roseze, umwaka ninjiye mu kwezi navukiyemo nona cangira izo ndoto zikurikirana n'ibibazo n'abandi. Igihe cyose asubiye mu bihe vya anniversaire iyo wigeze kugira ikibazo kugeza avuga ngo harakavumwa umunsi navukiye, kandi ico kibazo ni cyagumaho nyene caca kibandanya caja mu bibazo bidasobanutse kugeza mu kwezi uri kwa kabiri, kuvuga amezi nashobora kuba mondiale ari kwa gatatu gushika mu kwa gatanu. Cheese ingwizo bubuzi ibyo buzima aho witega ngo mu kwa gatatu kugeza mu kwa gatanu ni kwahera ndatanga urugendo udakomye amashinda musaba imbabazi. ubwo buzima ndabamo senga biranka igihe kimwe aranasenga igihe kimwe nagoma ndakurikirana kuri live ukwezi kwa gatandatu no guheba nimbankurikirana kuri live amashimwe cyane kuri media Kubera Club to media team cyande yumvira igihe kimwe ndavuga ati ko nama nabonye kuri live ukabambwiye ngo kwitsengera bo bambira ngo kwisenga n'uwo mubonye naciye nza ndabona atawushaka ko ari muri miriwari shikaho setere tumate ndaryenzera ndabahinga navuga ati je nkamubona ko mbona umenga ari kwirembo aka ndamubonye asengera gushika saa 8 ndahabura amacha wararondeye ishengero ngo basanga narondeye muhiri wawe ko navuga ati iyi nzu mbona ari muri miriwari je ndashika mwira nkahabona simpatasi. Donc wewe wachivuga ngo wabonye niko ndakora live uvuga ngo iyi nzu igomba kuba iri muri niwa ni giki cyakugiye kureba iri muri miro narabona ukungende hubatse urakoze bireke na ibaze rero acaja mu matoza muri miroir arabi inzu isa n'izu yabonye kuva sangabi uje kuva setere tumate gushika 14 ndahabura tega bari kugufata muri miroir final uri kurazunguruka warabaza narabajije bamwe akambira ngo turatumubona aje gutora abana kwishuri muganga tuzahana aba ndavuga ati naso ko avuga ngo kwisengero ngo ushaka kumubona ikaje nze nishikire ngo kushegero ushobora kumbona bambira ngo Prophet Joshua ngo nugenda kwisengero nikunda kumutura umutwa turi kumwe tunifotoje barakubeza hanyuma rero ndafata decision ndaza kuri eglise ndashimira Imana yankijije ndashimira Imana yabatoranije mu gihe gikwiye kandi kibereye ndashimira n'umuryango wose Imana ibayezakire kandi bongera amavuta amashimwe cyane ku Mana ashize na it's a nice testimony kandi ivyo naravuze ko abantu bambeshera Imana igumugisha navuze ko abantu bambeshera kuko ntaboneka kandi sivyo kandi umuntu wese agenda avuga ivyo Imana izo mubabari nigisha amasame shinga negera abantu gende ko segera abantu ndabegera kuwa kabiri na saa 5 z'ijoro iko nakira abantu nubizi I receive people ariko shetani bwira gusa cibane intege ujya mu gabo gofu murondera Obama ntaboneka mais ça c'est pas vrai peut-être objectif zitarizo ziwe gutuma tutabonana kuko narasenze n'Imana
umuntu wese akaba aje kumbera piège cyangwa atakintu kizimushaka ko duhurirako mushire kure yanje wo munazibiwe n'isengesho no mugiriki sino abantu turabonana sivyo gahema. Haleluya. Okay, no makesha tuzorarana nga ijoro ryose mu makesha tuzorarana nga nukuri nzogerageza shikane mu gitondo makesha no na Burundi prophetic tour tuzozungurukana igihugu. For God so loved the world that he gave his only Son, so that whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. But without faith it is impossible to please God, for whoever comes near God must believe that God exists, and that he rewards those who diligently seek him. Our God is love.